nashima imana jewe uyu mwaka ndawutanguye ubwo nari nawutanguye ariko nagomba mve mvuye ngaha muri veye nashitse muhira ndagwara gripe nibaza ni gripe kuko iyo gripe yari ivanze na malaria nagiye kumenya ko ari malaria ntevye naragwaye cyane ngo bitakunda ko mvuga byaranka cyane ko mvuga ariko Yesu yarahabaye nabwiye na pasteur asengere muga Imana yangiriye neza no munsi ndakomeye n'ubu imiti ndayibana no munsi ndakomeye ndashima dukomereye Yesu amashyi amugiriye neza ndi imbere yanyu mvuga ubukuru bw'Imana umwaka wa 2024 nawubonye mw'ivyiza byinshi nawubonye nk'ukuboko kuhoraho nditeze n'umwaka wa 2025 nzobona mw'ivyiza murakoze amashyi kuri Yesu Yesu nashimwe cyane amen amen kumbere muhava mwibaza kubira iki gushima Imana nagiye mu gitondo ariko ivyo nje gushima Imana niko yavyabaye ku mugoroba depuis hari mu mwaka weze mu kwezi kwa 11 Rosette ndavyibuka nasurinye nandize no munsi muvyeyi wigera kumpanurira ati igisagara cawe satani yaragitwaye ti rero kano kanya kino gicaniro igisagara cawe ati kirasubijwe amen cyaragarutse bon rero kuva gagiye naguye ndavyizeye ndarindira ko biba bwana bwa ati uko biri kose ijambo rirarema nguma nizeye gusa ijambo horaho yakuvugishije rero byarabaye kuwa gatanu w'duheze hari no 27 niho vyaba president cyaratumesha ko twidegembya mu gisagara cacu amapasi ariko nitwokomera Imana amashyi ikimana ibona kure byarabaye kweri numvere ubise gushima kwanje ndamwizeza ko ijambo rivugwa aryakire nubwo biteba cyo bya bimaze umwaka n'amezi abiri girashanka hama nibazereza ko vyabaye ukwizera kurarema amen reka ndababwira ukuntu ijambo ry'Imana rikomeye ahantu habo amatongo yabo leta yari yarahagaritse ko abantu bayubakamo cyangwa bakoramo ibindi bikorwa kubera ari kuri presidence leta rero kirahindura iravuga ati iki gice turagihevye nyange gutoka kibasubiki nigisubirane bene cyo vyavuye kuki kuki Imana yavuze burya ndatangariye Imana cyane ni uhindura amateka wamushumba kamumami hana kimwe kimunanira ategeka ibihe nuko Imana iravuga kandi igakora ndabyemeye jewe navuze ico numvise gusa ariko muze mwizera ndemeye Imana yacu ni gitangaje urabizi bari abantu bose basubijwe amatongo bayasubijwe kubera wewe kuko nta kuntu bari guhaba umwebwe mwenye ariko kubera ikintu Imana yavuze ikituma iki kintu ntabwo mwebwe mucumva neza ingingo leta yari yafashe iyihindura none twari tumaze iminsi mu ijambo rivuga gute ivyacu vyanyaze kubera nyene ryari itongo nyene n'itongo ibyawe byose vyari vyaranyazwe urabisubizwa mu izina rya Yesu umva niho ncemera uyu munsi yewe gaye kumbe ndumuhanuzi ingingo leta yari yarafashe yarasinyere ngo nuko mwijoro bwaca abayuda bapfa birashinduka ariko mwarimu hari icanye ni mwarimu hari inama zafashwe ku buzima bwawe Imana ihinduye nawe mu izina rya Yesu
bose basubijwe kubera wewe. Se mwizera shima Imana musore wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uno munsi ni dimanche ya mbere y'umwaka. Rero ndashima Imana kubona yarandinze umwaka wose uheze ikandindira umuryango. Ntabwo byari byoroshe ariko Imana yarahabaye. Haleluya. Amen. Ndashima Imana cyane kuba umwaka yanze mwire repentance yo kumusaga ndayishima cyane. Ndashima Imana yanze nk'ikibanza nakironke nk'amahoro menshi ndakinezererwamo ndabishima Imana. Amen. Ikindi nacyo nshima Imana ku kwezi guheze n'ukwezi celebra anniversaire yanje yo kubatizwa mu mazi menshi. Ndashima Imana ngabira gakiza y'amazi. Amashi menshi kuri Yesu yamugiriye neza. Ego hama iyi samedi passé Imana yarankwengeje imaga kado ka telefone n'ibyo ndabishima Imana. Yo. Biraryoshye. Yesu nashimye. Amen. Bagaze ngange ashima Imana. Ukukura kuwanje sinari nzi gushima Imana jewe. Gusa kubera uyu mwaka ngashima Imana. Shima. Jewe burya intahe yanje niyi. Hari umwana ruguru ya telefone ambwira ngo Clarisse ndonderera akazi. Ako kazi ndakamuronderera gusa yamurondereye ako mwibotike. Harahera indwi zitatu mu kumanuka kwiwe yari yiga mu mwaka w'umunani. Arambwira ngo ndondera akazi ndamubwira ati none wewe ko nzi wiga ushaka akazi gute? Ndamubwira ati umuntu mukuru avyerekana yuko wavuye mu ishuri. Umuntu w'umumama ndamubaza ati none wose ngi yaravuye mu ishuri. Ngwego nukuri ngo mugire neza ngo umuronderera akazi nukuri ngo yaravuye mu ishuri ngo bukoze. Ndi yaranje ako kazi ndagahiga ndakaronka ko mwibotike. Amanze kumanuka turagumaho uwo mumama yamurije umuduga. Nitwari tuzi ko rugo bariko bakora amaperereza y'uwamanukanye uwo mwana. Uwo mumama rero baramutuza ahantu nyene ruguru yaba ati genda utuzanire umwana wacu ko niwe wamurije umuduga. Azara telefone we Clarisse nanje bariko barantuza je bariko barantuza kandi namye mwibereye. Ndababwira ati bariko bagutuza kubera iki kandi rero wambwiye ngo umwana aravuye mu ishuri. Gwe bagabo ngo je kweri ngo ngiye ndabasange hiyo sinemera kugurisha impuzu ziwanje kubera mwebwe. Ndamubwira ati nta nakimwe manuka. Amanuka n'ahantu atazi Bujumbura ntiyari yizi. Amari ni Bujumbura indwi zitatu sinamenya ko ari karampigisha. Aragenda mu mashini arahigisha amafoto yiwanje yo kuri karangamuntu arazironka. Azana na convocation yiwanje. Arahiga muri izo ndwi zitatu arazihiga cyane numva Vandredi umuntu w'umuhungu telefone. Ngo gute Clarisse ati ni sawa tiwamenye. Ndamubwira ati je sinakumenye urinde. Ngo jewe ngo ndumugenzi ngo nyene ngo wa mukuru wawe ngo nyitaba ngo nashaka kuramutsa ngo ndangira ahantu ba ngo nzoze gukuraba. Ndamubwira ati shisha kukurangira ahantu mba ntakuzi. Arambwira ati ngo yaha ngo werema ngo nta nakimye handangire. Nca ndamubwira ati rero bana data naramubesha Imana imbabarire. Kuko Vandredi hari amaze kuntelefona abantu 8 yarigira umuntu w'8 nca ndamubesha. Ndamubwira ati je burya umusaga sihomba ahubwo imba mu ruziba. Abari uzogenda kundondera. Arambwira ati ne Clarisse wako twabonye ahantu ba ukaburi kurahamisha. Ndamubwira ati we nawe wabonye uko ntahunzi imba mu ruziba. Ashara kupasura kuntelefona umuntu w'umupapa. Ngo Clarisse mambe umuntu w'umumama ari wo wa mumama nyene. Ngo Clarisse ngo gute tini sawa tiwamenye ngo ya ngo ndumugenzi wa Clelia ngo nukuri ngo mbwira ngahuba ngo nze kugusuhuza ngo nukuri ngo imbi n'ubujumbura. Umugenzi wanje Clelia ti oya je nta mugenzi yitwa Confis. Ngo yaha ngo ndiwe ngo izere. Nyarutsa ntuzunguruka uko byagenze. Ibiganiro byose mwagize nitwo hapa. Ngo yaha ngo nukuri ndiwe ndamubwira ati sishaka kuronderera. Amare we saa 8
tego nta na kimwe kweri basi muranjana baratwumviriza ati uwo mukobwa yarihagararako tego nta na kimwe je si ukwihagararako kuko ndiko mvuga ivyabaye wa mumama atora wa mwana wa muhungu aramuga ati ja koga roga dushe yari no mwibotike n'ibotike y'abandi basize bayugaye araja muri dushe aroga hama rero byagenze gute bimaze kugenda uko rero uko imana yagukoreye wumva woshimira imana baca bagenda homba barahagatiza inzu yose ngo uyu mukobwa yatuzimirije ngo umwana oya iki byahereye ku ndunduro kugira ngo ushimire imana icyo imana yagukoreye wumva woshimira imana kugira ngo tuje ku bandi umwanya uragiye je ndiko ndashima imana kuko yabindenganyemwo amahoro batampaye mu gasho ntiwigeze ufungwa oya kandi amafaranga bansavye narayarose ndayabana dukomere Yesu amashi yabikoze ntiwumva ko birangiye ariko ukuntu bagiye koga ukuntu bagiye muri ibyo byose bizungurutse imana ishimwe ko yakurinze agasho tuyikomere amashi menshi Imana nishimwe amen Yesu nashimwe cyane amen mwese ndabagumbiriye mu izina rya Yesu amen ndashima Imana cyane yabanye nanjye mu mwaka urenganye ni umwaka nahuyemo n'ibigeragezo ntuvuga ariko Imana irandinda Yesu nashimwe amen yagwaniriye intambara nyinshi uriho naza ngaho mungera akavuga ijambo ngafata nkibaza ngo ni ibintu byo gufyina ariko ngeze mira nkabibona ariko nkaza kubona Imana ibitenganije Yesu nashimwe amen ndashima Imana cyane rero ukuri yarangwaniriye bitoroshye hariho nagera igihe nkiheba ariko nkabona ikiganza cy'Imana igize cya kabiri ndashima Imana by'ukuri ko umwaka nawe utanguye amahoro ubushize nari ruguru Imana yabanye nanjye mu rugendo kugenda no kugaruka nukuri ndumva ndayishimiye cyane kuko harageze igihe twakwagira isanganya ntibyari byoroshye na gato nukuri ndumva shima Imana cyane yabanye natwe itugirira neza ndumva no yishimira nasanze umuryango ukomeye nukuri ndumva shima Imana cyane abumvise gushima kwa Yesu nabaheza amen amashi menshi kuri Yesu Yesu nashimwe amen aba nanje mpagaze hano nshima Imana ibyiza yangiriye icya kabiri naho ndashima Imana kuba narakiriye agakiza amashi kuri Yesu yamuhaye agakiza gakiza je ntarakira agakiza narahuye n'ibibazo bitandukanye narahuye n'intambara zitandukanye kuri uyu mwaka wa 2024 duhejeje narahuye n'ibigeragezo byinshi cyane ibibazo byinshi cyane bitagira uko nobivuga jewe nagize mariage sisi z'ukwinji ngize mariage ndaja mu rugo maze kuja mu rugo ndahura n'ibibazo ndagwara ndahura n'amashetani ibintu byose indwara zose z'ubwoko bwose zinkoranirako ariko n'ukuri kuba mpagaze hano ndashima Imana iyo yandenganuye ivyo bibazo byose narimwo n'ukuri ndashima Imana je naragwaye n'ukuri ndagera kure ndaja mu masengesho biranka cyane jewe naragenda mu bihe inshuro zitatu mu kwezi kumwe ariko kuba mpagaze hano nkaba ndi muzima n'ukuri ndashima Imana nkashima Imana ko nagiye mu masengesho baramfasha bamaze kumfasha biratora umurongo n'ukuri ndashima Imana kuba byaratoye umurongo nkaba mpagaze na hano mbona ndi muzima n'ukuri ndashima Imana abumvise gushima kwanje Imana baheza amen amashi kuri Yesu ubu wagezeho Ana Yesu nashimwe amen Yesu nashimwe amen ndashaka gushima Imana ukuntu Imana yandinze mu mwaka uhetse naragwaye ndaremba ariko Imana yarahabaye ndashaka gushima Imana ko yahabaye ikindi nacyo nagira nshima Imana umwungere yarampanuriye avuga ati we ugiye kuba imfura mu muryango ndavuga ati ngiye kuba imfura mu muryango mu muryango kwa papa ndi umwana agira 9 ariko kuri mama ndifura ndavyiyumvira ariko ndataha ndavyizeye ngeze aho nkora ntashe ngeze aho nkora acha rero bacha bambwira bati ana ubu rero wewe nuzoza tubwira urutonde bw'ibintu byakozwe mu ndwi yose wewe niwe dusigaranye inzu niwe uzozira abandi bana bose ubu rero no
no mu ikaritsiye bampamagara ngo rutonde. sinababwiye ko agomba tuvune imbavure. Urumva ndi ku rutonde rw'Imana. Amashyi menshi kuri Yesu, ariko Yesu agira neza. Nashaka gushima Imana rero no ku mwaka uheze yansimbishije mu mwaka wa 2024. Nashaka gushima Imana ko yahabaye yarakoze, umvise gushima kwanje Imana iheza. Amen. Rutonde, ubu tuzatugita rutonde Ana. Yesu nashimwe. Amen. Ndashimira Imana yo mu ijuru yanzigamye umwaka wose wa 2024. Ntibyari byoroshe. Icya mbere kuva ntangura ncinjira ngaha ndumva nuko inama amahoro nari mfise, ariko nshitse ngaha amahoro yarabonetse. Kenshi iminsi yose mvuye gusenga namashikira mu mihari itagira ukwisa, ariko sinaye bwaze gusengera ngaha. Ariko ubunye naho twosohoka sizere cyangwa saa moya nta muntu n'umwe amvugisha. Ndashika ibintu byose bimeze neza, bakambaza ngo ni sawa, nanjye ni sawa. Ikindi shima Imana, ndashimira Imana yo mu ijuru yarandenganije mu mwaka wa 2024. Barahaswe kuntwara mu mpimba nzira ibintu by'akarenganyo by'umukobwa w'iwacu yari yibye. Gusa ico nakireko nuko ateje naye namurangiye akazi. Ariko ndashimira Imana yandenganije iyo ntambara, ntibyari byoroshe. Abo tubana barancokora ngo bukiba gutwara mu gasho, ngo uzoguma uvuga ngo noneho ngo uzoguma wimbira ko bakugururira utahe, ngo kumbe no bagutwaye mu mpimba. Aho hose najya ngaho nyene nkagenda ku ishengero, icyo nakora narasenga hama ngataha. Gusa nizera nyine ko Imana nyine ari izondenganya. Ndashimira Imana yandenganije ibyo bintu. Imana yarakoze cyane. Hama ikindi shima Imana, ndashimira Imana yaduhaye umukazana mu muryango, kongera ikaduha n'umusengezana. Hama ikindi shima Imana, ndashimira Imana cyane. Hariho imitwaro y'abantu nari mfise ndiko ndasenga Imana kugira ngo Imana ibatere iteka, ibahe ibibondo ko bariho batata abana bafise. Mwabo bamama haramaze kwishurwamo bamama 4. Tuzamura ibiganza Imana, ariko mwoza mugira imitwaro y'abandi bandugu. Ndashimira Imana yakoze ibyo. Ndashimira Imana cyane kuko jewe yo mbonye umumama yubatse adafise umwana, mba numva umenga sinzi noneho nk'iyo mbonyeho n'umukobwa twayinda nyene ndumva mbabaye cyane kuvuga nti kubera iki Imana basi tapfumye umuho ujya mukeneye ukamuha ubu n'ushatse hari igihe anayikorora. Rero ndashimira Imana yakoze ibyo. Abasigaye nabo ndizera ko Imana izokora igitangaza nabo, Imana ikabateturura, kabatera iteka nabe ikabahereza ibibondo, kuko iyo batanga ntaho yagira cyahari cyane. Abumvise ugushima kwanje umwami abaheza. Amen. Mashi kuri Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Je ndagomba gushimira Imana kuciza Imana yankoreye itariki imwe. Rero itariki imwe niriwe muhira, nyene maze kwirirwa muhira ndahava ngiye gusenga. Aho twahuye na Ejide ndiko ndaduga ariko kuguru wamengo ni umuntu ariko arabaza mu igufu. Ariko ndabyumira ko nyene ndahora ndanuma. Cyangenda gusengera hajya haruguru n'ubundi biguma bikazanira binjya mu maguru. Niho naryama mu ijoro. Naho nyene naryama ndiko ndari gukugura ariko ndasenga. Hageze mu gatondo ndashima ko hageze nakize. Nkaba nongeye gushima ukuntu Imana yaturinze umwaka wose. Abavyeyi banje bagikuye bose nabo tuvukana kuko habaye intambara nyinshi, ariko ico cyose ndagishimira Imana. Nkaba nongeye gushima Imana kuciza Imana yankoreye mw'uku kwezi kunyene twinjiyemo kwa mbere. Hagiye telefone zibiri zinyagira. Iya mbere aragira aboneka kuko nari nzi ko ejo ndayiriha, azi nko kuri telefone y'ibihumbi 100 ubwo nyene y'igihutihuti ntibiba byoroshe. Ubwa kabiri ya kabiri yo yaragiye ariko n'ubusi ndayitora. Ndashima Imana ko batigeze bayindihisha. Nukuri Imana yavuze ati Imana wowe nyene uzondenganura. Hari ikintu nasezeraniye Imana, Imana nihabwa icubahiro nanje ubishitse. Amen. Amashi kuri Yesu yamugiriye neza. Hagezeho Jaliya. Mwarimo muzi kuntu yitwa Jaliya.
imana ishimwe cyane haleluya hamaje ntanguye gushima imana kwanza yazanye repentance ngaha ku Musaga tuyikomera amashyi yo mana. hamaje mu gitondo niyumviriye mpaguruke gushima imana kubera ko nari nayibisezeraniye ariko nyene ndumva umutima umengo sindatinya cyane kandi mpora mpagara hajya nkaririmba mbwa numvise ntinya nubahamagara abashima numva nyene ndatinya ukuntu mu mutima kubaye kwishitura nca ndaza nyene ngaha anye jene nasezeraniye imana yuko ubu mwaka niyo mama yawumara ari muzima ko nzoshima imana ishimwe cyane kuko hariho ukuntu mama mu mpera z'umwaka yagwara cyane akarya Noel na Bonane ari ku gitanda 2022 niho nagiye gusenga baca papa numva arantelefone ati jani nyaruka muhira hari ikintu kibaye kubera hari mu mpera z'umwaka ndavuga ati aha nta kindi kintu kibaye ni mama bisubiriye kwanga ca ndaduga nduze nsanga mu nzu hose huzuye abantu bariko bararira ndavuga ati none mama yoba yapfuye nyene mbona abantu benshi bari mu nzu bariko bararira nanje nkumva umengo nyene sinorira ndavuga ati none ndire ntazi ikintu cabaye mugabo nkumva umengo nta kindi kintu cabaye icyabaye nuko mama wanje yoba yapfuye ca ndinjira mu nzu ninjiye mu nzu usanga mama aryamye ku ntebe numva abantu bariko baravuga ingene bamutwara muri morgue ariko nta nirira na rimwe nigeze numva mu mutima wiwanje nariyumvisha neza kumenga ivyo bintu sivyo nkumva umengo norira ahandi naho nkumva umengo sivyo ngiye gukora ko numva nyene bamumengo nuruntu guruti nyene bamufutse n'umubiri wose bariko rapanga ingene bamutwara muri morgue ariko bikanka ngene niyumvisha ko yoba yapfuye baratuma ko umukozi w'Imana aramusengera mama nyene mbona arasubiriye kuba muzima aho hari 2023 naho mu mpera z'umwaka nyene arasubira kandi arafatwa navuga ati nyene nta bishasha mu mpera z'umwaka mama aragwara ajya umunsi mukuru ari ku karago nyene aho hose mba hamwe nyene ho guseya ahantu ho gusenga 2023 naho Noel iragera nyene arakamitende na Bonane nyene igera arakamitende ndavuga ati buho kwera imana ishimye mama wanje ndabona agira ajya umunsi mukuru ameze neza mu gitondo ca Bonane yakubitiye hanze umusumaro umucumita mu kirengo userukanira hejuru naho nyene Bonane acayijya ari he ku gitanda iyi 2024 naho twarigeze gukora amasengesho ngaha muri repentance imana ishimwe cyane hama umungeni bavuze ati ku myaka mwomaze imana ibongeye imyaka 12 sije nabonye turavuye ngaha anye cyangenda bibwira mama ati burya mama twabwiye yuko mu myaka twomaze twongeye imyaka 12 ngaho uri kurandemesha rero ngo kubera ko umwaka ugeze mu mpera zawo ati werindira gusuzora bakayagwa mu mpera z'umwaka haleluya Amen. ariko iyi 2024 navuye ngahanye mu masengesho muri ve nizeye yuko nyamukasisha iyo bija hose ndagusanga mama wanje agwaye canke nyene nagumanye telefone mu ntoki naho nagera kuririmba amengo noyitwara ko navuga tumwana n'umwanya barantelefone ambire ko vyanse remvuye ngaha ndaduga muhira sanga mama yicaye muhira ndavuga ati mama bimeze neza atego meze neza nta nahamubabara oya ndavuga cyabonye rero yamana yo muri repentance ku myaka woma tuyikomera amashyi yo mana iragaheza gima rero tela hallelujah cyari cyo nasezeraniye imana ko nzoyishimira ubu mama wanje ni muzima Noel yayiri ameze neza na Bonane yameze neza n'ubu nyameze neza n'iyindi azoyijya mu izina rya Yesu cyane imana ibaho umugisha amen Yesu ashimwe cyane amen najenje ubunye nariko numvise ishimwe ntori kigumizamo ego numvise bibira muri jewe nukuri je ndashima imana cyane kubera ibyabaye muri twebwe mu rugo rwacu ni ibintu nyene byari biteye ubwoba umwe yaragwara undi agasubira akagwara undi akagwara akarikora rero hacagwara umutwe w'urugo we wagwara amera nabi cyane yaragwaye aramera nk'uwapfuye hanyuma ukuntu yagwaye yagira ibintu nyine udashobora kwibaza yaravomisa akagira bimwe by'abana nyine ni ukuri hamwe badesidirate hamwe tugira tuti mbega ararara umubiri warumye amazi arakama umubiri uruma aratimba umubiri wose bamujyana kwa muganga baca bamubwira bati iyo umara nka 30 minutes uba wagiye ubu upfuye
imana ishimwe ko waje ngaho ni ukuri ubu rero baci bamushyiramo amaserumu menshi abamurundumiramo amaserumu aratora mitende ubu ameze neza kandi ubu nyine yakize rwose dukomereye Yesu amashyi n'ukuri Yesu ni mwiza ndashimira imana cyane kubw'umwungere wacu imana yaduhaye amen umwungere wacu aho umuhamagara aho uri hose araza akakwitaba ni ukuri yaradufashije gusenga ntibyari byoroshye abana bagwara umugabo agwara njye nari nasigaye jyenyine ariko rero twasigaye twe na mike turashima imana rero bose barakize ndashima imana kubw'umwungere wacu imana yadushyize imbere kuko natatwirengagiza tumuhamagaza aza aranyaruka ntaraba ngo ni kure cyangwa ngo ni hehe ariko araza ndamushimira cyane ndashima ukuntu nyine atwitayeho imana imwongera amavuta menshi imana imuhezagire ni ukuri ndashima imana rero imana ibyumve ubu tuba turi mu kigandaro nijoro niho twicaye mu nzu aravuga ati ngo ubu rero ngo abantu baba bamaze kugenda ngo abantu bamaze kugenda bamusigaye muri mwenyine ngo mwamugandaye nyine ngo abantu babasenga ngo bamusigaye muri mwenyine aho hari mu ijoro aho hari mu ijoro ati baba bagiye muri ku kigandaro ati abantu baba bagiye namwe bamusigaye mwenyine niwe ndashima imana ko itabyemeye ko dusigara twenyine tuyizamure icyubahiro iyo mana yasubiye ikamuha ubuzima imana ihabwe icyubahiro amen yo Yesu ni mwiza Yesu nashimwe amen Yesu nashimwe kandi amen je maze gusaba imbabazi ko nari gushima kubonane ariko nagumye niyumya no mu gatondo niyumije n'ubu nayo nabyanse Mana rero banze imbabarire ikubabariye nuko ko naza kuyishimira cyane kuko ndibuka mwongere yampanuriye ambwira ko Imana indinze amasanganya indinze urupfu cere narakibonye urazi ko abari mu gatondo yavuze ko ipine ryari gucomoka ko je ndi umushoferi nyonga imodoka ryari gucomoka gaca dupfa ivyo rero narabibonye ituru zibiri ubwa mbere ipine ryacomotse turenze ahantu twari tuvuye kandi hari ahantu hashunguruka gose tuharenze ipine ryacomotse duhagaze nanje byarantangaje tuzamura icubahiro umwami wacu Yesu ko ipine ry'imodoka ricomoka imodoka ihagaze kandi ry'imbere ubugira kabiri ryacomokeye mu maramvya ibaze rero ufashe rya plane yose kandi nariko ndiruka gose ntiryacomotse icari comoka nshitse indani mu rupangu cyo ndagishimira Imana k'Imana yanyimanye kindi nshimira Imana ni ikintu cyabaye kwa kabiri bucari bonane kwa kabiri cari bonane kabisa twege twarabo gupfa ko twinjiye ahantu hatinjigwa twagiye muri ETS umukuru w'igihugu niyo yarari ariko akoresha igikorane apolisi baraduhagaritse baratubaza iyo turoye turabwira iyo turoye muga rero habaye kudatahurana ntibumvise ko tubabwiye ko tugiye muri ETS bacavuga ngo ni mugende tubandanije babona turabandanije baca batwiruka ko n'inkoho Imana ishimwe ntibarashe badushikiriye baca baramaze urakomeye cyangwa urumusazi hagarije ndakomeye warugiye kwica umukuru w'igihugu arabwira toya reka namwe mwaturekuye uratubeshe katusubira inyuma dusubiye inyuma harabaye guharira cyane batubwira ko bari kuturasa batubwira ko bari kutwica cyo nshimira Imana ko byabaye birebire twamaze nk'isaha yose tuko turisigura cyo nshimira Imana nuko twasabye imbabazi baraturekura cyo nshimira ubu ni bwo uguye mu rujya muteko nta kindi babaza baguterana n'imodoka baja kugufunga canke bakakwica ibisigaye biba mu nyuma cyo ndagishimira Imana ko Imana ari yavuze kinyimanye kandi ntazopfa nikigeretse ko yacivuga kitwonga imyaka 12 ku myaka twobayeho cyo ndagishimira Imana cyane kindi nshimira Imana ndashimira Imana je kuva nshitse muri Panasi amaze imyaka 4 cyo nafise ikibazo c'ingwara cyo nagwara buri kwezi aho nabandi kwa muganga kandi zijya ngwara bamvuye nizo basubira kuntora barampa imiti nkayimira mugabo sinakira ariko vansa muri Panasi sindasubira kugwara amashimeshi kuri Yesu
nasanze muri panasi hari umuti nawe waje ngaha ukaba utari muri panasi urahombye ngenda mwakire wari ukwiye kuba umwana wa panasi umwanya ndamwakire hari umuti icyanyuma rero ngo manshimira imana je nabaye mu mabonane menshi n'amanoyeli ayo yaba atari umwana ari mu bitaro yaba ari madame icyo ndakizi nabaye nk'ujya mukobwa avuye ngaha iyo minsi je ukwezi kw'icumi na rimwe nari ndabizi neza ko umwana atari mu bitaro yaba ari umugore ariko ndashimira imana ntawagiye mu bitaro cyane ndagishimira imana kindi nshimira imana ni bonane ya mbere na noheli bibaye jewe mfise akazi iyo minsi mikuru yahora iba dukomere imana amashi menshi iyo minsi mikuru yahora iba dushomereye mbere tukanarara n'inzara abandi bariko baravyina bonane twege twabuze ico kurya imyaka myinshi iyo twarabibayemwo tudashobora kuronka ico turya tudashobora kuronka n'ikintu na kimwe noheli na bonane abandi bako baraserebura twe twaba turyamye ndashima imana rero iyo bonane ya mbere na noheli baye jewe mfise akazi cyo ndagishima imana cyane ivyo mviri mu ijuru ndayishimiye cyane Yesu nabaheza